Burundi ingorane ya mbere twagize indongozi z'igihugu zigiriye inama yo gusesa amaraso muri iki gihugu cyacu. Ayo maraso niyo yatumye Imana ikiduhuma amaso irarungika amadayimoni yavara akagera kugira ngo atwonone igihugu cyacu tugifutanganye. N'igice cya kabiri rero cyo kuza kwishikana ku Mana tuyinezereze tuyihimbaze tuyitambire. Reka ni Irebe FM iradiyo yacu Irebe FM umunezero wacu Irebe FM megahertz 91 n'ibice 4. Banyakubahwa dongozi mwese umwe wese mucubahira Imana yamuhaye. Ndi n'akanyamuneza kuko no munsi turiko turasozera iri koraniro ryo gushimira Imana, kuyikengurukira no kuyisaba umwuhiro. None turi ku musozo kandi turi mu bumwe, turi mu kanyamuneza. Imana yaratwiyeretse kuko twarahishuriwe yuko ata mugambi mubi Imana idufise ku mugambi w'amahoro, kazoza keza no kwizigira. Ivyo twabiboneye mu vyo twahishuriwe, ingabire Imana yaduhaye. None mu gusozera iri koraniro nari nipfuje yuko ndabahishurira imvo n'imvano ituma yatumye tuguma twitwa igihugu gikene kandi Imana mubona yaduhaye vyinshi. Birakwiye rero ko mwumva imvo n'imvano Imana iduhishurira. Imana igabira uwikunda, kandi uwikunda ntimugabira bisanzwe, iramuvotorera, iramuha, ariko ikamusaba yuko aguma mu nzira zayo, agendera mu ngingo zayo. Ahindukiye akaraba iburyo canke ibubafu, Imana iramwaka ya ngabire ya ntabonwa iba yaramuhaye. None rero nagomba tubanze turabe ivyashikiye abandi kugira ngo tubitegere neza. Dusome mu gitabo c'Itanguriro ikigabane c'icenda kuva ku murongo wa mbere gushika kwa gatandatu. Sabe umukozi w'Imana adusomere ico gisomwa. Isezerano Imana yasezeraniye abantu. Maze Imana ihezagira Nowa n'abana biwe, irababarira iti: nimurondoke mugwire mwuzure isi. Muhawe ibikoko byose vyo mw'isi, ibiguruka vyo mu kirere vyose, ibinyagara ku isi vyose n'amafi yose yo mu kiyaga. Muzobitera ubwoba navyo bibatinye. Kandi ndabahaye ibigendagenda vyose bifise ubugingo, bizobabera ivyo kurya. Ndabibahaye vyose nk'uko nabahaye ibimera bitotahaye. Ariko ntimukarye inyama zikirimwo ubugingo bwazo, nibwo maraso yazo. Kandi amaraso yanyu aribwo bugingo bwanyu sinzobura kuyahora. Ari igikoko cyose ari umuntu nzoyabihora. Ubugingo bw'umuntu nzobuhora mugenzi we wese yabikoze. Uzovisha amaraso y'umuntu n'ayiwe azovishwa n'abandi.
kuko umuntu namuremye mu ishusho yanje jewe Imana. Nuko namwe nimurondoke mugwire muvyarire cyane ku isi muhagwirire. Amen. Amen. Haleluya. Nagira ndabahishurire igituma Uburundi bwarose ingabire ikomeye, ingabire yari gutuma Uburundi kiba ari igihugu cya mbere gitunze imvo n'imvano n'iryo sezerano Imana yaduhaye turarirengako. Ngo uzosesa amaraso y'umuntu ayiwe azoseswa kandi nzoyishyuza. Mu Burundi ingorane ya mbere twagize, indongozi z'igihugu zigiriye inama yo gusesa amaraso muri iki gihugu cyacu. Ayo maraso niyo yatumye Imana ikiduhuma amaso, irarungika amadayimoni yavara akagera kugira ngo atwonone igihugu cyacu tugifutanganye. Ngo amaraso nzoyishyuza. Ibuka ku ntwaro ya cami, imbere na mbere mu Burundi twararima tukimbura, twari dutunze. Mu Burundi twarahingura tugakora amasuka, tugakora ibikoresho byose dukeneye. Twaribazira ibwato, tukikorera byose ivyo twari dukeneye. Mu Burundi twararima tukimbura, turagira ibigega kuko umwimbo wari uhari. Hanyuma haza intwaro zishaka gusesa amaraso. Ku ntwaro ya cami, umwami mu kwimikwa inka zabanza gushokera ku muntu, amaraso araseseka. Mbwira ubwo butegetsi kugira bubeho amaraso abanza guseseka. Hakaba umugenzo wo gushinga icumu, abavuga ngo umwami ashinga icumu ku muntu. Nguwo umuvumo aho watanguriye. Ngiki catumye isi yacu itamera, tukama tubona ikigoyi uko umwaka ugiye. Umuvumo nuko winjiye mu gihugu. Umaze kwinjira, musomye mu vyagezwe, Imana yaravuze iti nimwarengana ingingo zanje amategeko ndabageze, nzobanungikira amahanga azobagwanya kandi azobatsinda abagira baja. Kuva mu korona ashitse, Abarundi ubwenge bwose bwaciye buyama. Abahora bacura ntibasubira gucura, abahora babumba biranka, abahora babaza biranka. Byose duca tugenda twese tumeze nk'impumyi. Twagiye tumeze nk'impumyi. Amahanga yaraza araducikisha ibijuju, turacika impumyi. Mbere aranaduhindura gushikaho twibagira n'ivyo twarimwo. Batuzanira ikintu citwa leta, gica gituma twese duhanga amaso hejuru, ngo hariho hejuru, bose bakaronderaho hejuru, uwahashitse ntiyigere ahaga. Kuko birananditse ngo nimwarenga ingingo zanje ngo muzorya ntimuhage. Indongozi zose abize barondera hejuru, bashikayo bagumana umwina, baguma barabiyo hejuru, barahakura bitunga Imana yaduhaye kugira igihugu gitera imbere. Ngiyi imvo ya mbere yatumye Uburundi bugira itunga, mugabo Abarundi ntibigera bayimenya kubera gusesa amaraso. Imana iriko yishuza amaraso y'abana b'Abarundi bishwe kubera umugambi mubi w'indongozi. Ico ni cyambere. Ubugira kabiri, ngira ndabasabe umukozi w'Imana dusomere mu gitabo cya mbere c'Abami, kuva ku murongo mu kigabane ca 11 kuva ku murongo wa mbere gushika ku wa 4. Abagore ba Salomo bamukwegera mu bigirwamana. Kandi umwami Salomo yagomwa abanyamahangakazi benshi, udashizemwo umukobwa wa Farao yarasanganywe, nibo Banyamowabukazi, Abamonikazi, Abanyedomukazi, Abasidonikazi n'Abahetikazi. Barabo mu mahanga Uhoraho yari yarabujije Abisirayeli ati nimuzosabirane nabo, nabo ntibazosabirane namwe.
kuko bohava bahindura imitima yanyu mugakurikira ibigirwamana byabo. Ariko Salomo yifatanya nabo ubutakivana kubwo kubagomwa. Yari afise abagore 700 b'abamikazi bwite n'abandi 300 bo mu buryo bw'incoreke. Nuko abo bagore biwe bamuhuvya umutima, kuko amaze gusaza abagore biwe baciye bakwegera umutima wiwe ku zindi mana, nuko umutima wiwe ntiwaba ugitunganira Uhoraho Imana yiwe nk'uwase Dawidi. Amen. Haleluya. Igicumuro kigira kabiri cyakozwe muri iki gihugu cyacu, kuja gusenga ibigirwamana. Indongozi z'igihugu zatanguye zigenda kuraguza zisenga ibigirwamana. Kubera iki? Kubera amaronko baba ariko bararondera ngo bibohere kuri ubwo butegetsi. Dusubize inyuma amaso gatoyi. Imana yari yaravuze yuko uzoba umwami kizira ikaziririzwa ko agira abagore babiri, agira umugore umwe. Hanyuma Salomo aja mu bagore benshi, baca baramuhindukiza asenga ibigirwamana. Niho Imana yacifata ingingo yuko igiye gucamo kabiri ubwami bwiwe. Mu Burundi ubwa mbere na mbere twari umuryango umwe w'Abarundi, turi mu itongo rya Burundi. Imana yagabiye mu Burundi ari wese w'Abarundi, bari bunze ubumwe. Indongozi zimaze kuja mu bigirwamana, zimaze kuja kuraguza, Imana yacifata ingingo iradusambura, iducamwo imice ibiri nk'uko yabigiriye bene Isirayeli mu gihe cya Salomo. Kuko niho Imana yafata ingingo ngo ubwami bwawe ngiye kubusambura, ariko sinzobigira kubera wewe ukihari, kubera ubuntu nagiriye so wawe buzosambuka wagiye. Natwe mu Burundi nimurabe imvo n'imvano y'ingene umuryango umwe w'Abarundi wasambutsemo kubiri, tukagira amacakubiri. Kubera iki? Icyaha kimaze kwinjira. Mumenye ko Imana yari yarabwiye Aburahamu iti abawe bazobinyambukira, haheze imyaka 400 bazoheza baveyo. Ati kubera icyaha cy'abanyemori kitazoba kirimonogoza, Abarundi natwe igihugu cyacu gisa nuko bari bakitwatse, n'ikimenyamenya nuko baza bakimba ubutare bwacu bakigira ntitubone na kimwe. Igihugu cyari cyaragiye kubera amabi twebwe nyene twikwegeye. Igihugu kiragenda barimba ubutare, nta numwe yigeze abibona, barabwiba baritwarira nk'uko umenga ntitukiri mu gihugu cyacu. Ikindi gicumuro gikomeye cyakozwe n'indongozi ni guhahamira amaronko, umwina w'amaronko, gushaka kurya imuvumo. Umwami Sawuli, Imana yafashe izigize umuvumo, agira umunoho, agira umutima muke, biranka ko yigumya, arabiyora ivy'Imana yagize umuvumo abijaniwe. Amaze kubijaniwe, ni Imana yavuze iti ndicujije kubona narimitse umwami Sawuli, ati kuva ubu ndakwatse ubwo bwami. Twebwe natwe hariho abagiye indongozi zagiye kurya ingitaribwa, bafata ivy'abenegihugu baravyigarurira bigira gwabo. Gufata itongo ry'igihugu karigira gwabo karigurisha kushaka. Igihugu niko kigenda. Indongozi ziba ibivumye zikabitwara iwavyo. Hariho umurugaba w'ingabo yitwa Hakani. Uwo yitwa Hakani igihe batera Yeriko abona ibintu vyiza umutima uranka ko yigumya, acarabiyora bijaniwe, abakweza umuvumo. Bene Isirayeli barapfa bazira uwo muvumo.
kugira ngo uwo muvumo uhere nuko nawe bamwicishije amabuye. Ntimurabe rero ngo biraba abami gusa, biraraba n'indongozi zose. Mubimenye neza. Icya gatatu gitera umuvumo gucinyiza abenegihugu, Imana iranka agacinyizo. Nico gituma yavuze ngo bazogira abaja bene Isirayeli ngo Imana nabizobahana. Nico gituma Imana yase ko bene Isirayeli bataha itabanje guhana Farao. Imana yari yavuze ati uzobagira abaja, uzobacinyiza nanje nzomuhana. Niho yabwiye bene Isirayeli ati banza mugaruke mu maso ya Farao, nanje nzokomantaza umutima wiwe abakurikirane kugira ngo ndamuhane. Niho ingabo za Farao zose zahoneye mu kiyaga gitukura. Igihugu rero gikwegeye umuvumo, Imana nta kibuza ko ikikwaka. Abakanahani n'abanyemori basenga ibigirwamana gushika Imana ivuga iti iki gihugu nzokibaka ndagihe bene Burahimu. Iravuga iti naho uri mwiza guhaye vyiza, uyikuye ko igihugu irakikwaka nta kabuza. Ngo murindire gatoyi kuko icaca abanyemori nticari bwimonogoze, nico gituma barindiriye. Natwe rero ngaha mu Burundi Imana iriko iraduhishurira, itwereka ivyo dufise, iratwereka ko duciye ubwenge. Mugabo muraza handitse ngo Imana ntizobandanya yirukana abanyamahanga imbere yanyu, izobagumiza kugira babere umutego n'amakira azobakubita mu rubavu. Nico gituma Imana yagumijeho kakantu k'umukoroni ngo leta ngo hejuru, indongozi zose zizaziguma ziraba hejuru gusa, ziranka kubona itunga Imana yaduhaye. None kuva uno munsi Imana yari yaravuze ngo ntimuze musubire mu nzira ya Misiri, no kuvuga ntusubire mu nzira y'igikoroni. None namwe Abarundi ntimuze musubire kuraba iganyama urya mukoroni yasize amanitse. Iryo nihishurwa ndababwiye mu bintu vyatumye Burundi budatera imbere. Kwaba muri ko muraba hejuru, washika hejuru ukahabura, ukagumana umwina ukumva uzoguma uraba hejuru ukanga kuraba itunga isi Imana yashize gaha kwisi, kandi yashatse kuriduha ngo turihingure turikure mu bizodutunga. Bwarashesha amaraso, indongozi zarashesha amaraso, indongozi zaracinyije, indongozi zarigaruriye ivy'abenegihugu zibigira gwabo. Ngaho ahavuye iyo myidodombo y'ubukene ngo turakenye kandi Imana yaduhaye ubutunzi bwinshi. Harageze rero ko duhinduka. Ubwo n'ubutumwa ndabashikirije ndongozi Barundi mwese. Harageze ko tuba umutwikwegeye twebwe nyene, Imana yafata ingingo yo kudufuta mu maso kugira ntitubone n'ivyo dufise yo nyene yari yaduhaye. None rero mbanze ndabasabe kuko hari igice ca mbere n'igice ca kabiri rero cyo kuza kwishikana ku Mana, tuyinezereze, tuyihimbaze, tuyitambire. Reka ni Irebe FM, iradiyo yacu. Irebe FM, umunezero wacu. Irebe FM, Irebe FM, Megahertz 91.4.